Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo ku munsi wa gatatu itariki 1 z'ukwicumi mu 2025. Urubanza rwo gupfa rwari ruciriwe Joseph Kabila yahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rwatumye abamushigikiye bavuga ko ari kubera imvo za politike. Twabyakiriye ko umwanzuro wa politike udafite ahuriye n'amategeko, ariko ntabwo byadutunguye. Ku munsi wa mbere mu gihugu cya Luxembourg hamuritswe ireresi ivuga ku myaka 30 umurundikazi Barankitse Marguerite yashinze ikigo Maison Shalom, amaze akora ibikorwa by'ubugiraneza mu Burundi no mu Rwanda. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore. Aya makuru ahagarariwe na Jacques Nitegeka. Idoni mukanya Prudence Ngiyumva aje kudusomera yavugwa ku isi. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko wagombye guhagarika by'agateganyo ibikorwa byawo mu mujyi wa Gaza kubera ibitero bya Israel bikabije umurego. Croix Rouge yavuze ko abanyapalestine babarirwa mu bihumbi bugarijwe n'amajya ateye ubwoba mu gihe ibisasu bya bombe bikomeje kuhamishwa. Abantu bagera kuri 41 bishwe kuri uyu wa gatatu, benshi baguye i Gaza. Minisitiri w'ingabo za Israel aravuga ko abaturage bafite amahirwe ya nyuma yo guhungira mu majyepfo. Yavuze ko ibi bitero ngo bigamije kugota abarwanyi ba Hamas i Gaza. Abayobozi ba Hamas ntibarasubiza igitekerezo cy'umugambi wa Perezida Donald Trump ugamije kurangiza intambara. Hagati aho abategetsi mu Budage baravuga ko bataye muri yombi abagabo batatu i Berlin bakekwaho gukorera umutwe wa Hamas. Abashinjacyaha baravuga ko abo bagabo bagize uruhare mu gushaka intwaro n'ibirwanisho byakoreshejwe na Hamas mu kwibasira ibigo by'abayahudi cyangwa abanyayisiraheli mu Budage. Itangazamakuru mu Budage riri kuvuga ko abakora iperereza munyihanganire ku bikorwa by'iterabwoba bafashe icyemezo cyo gufata abakekwa nyuma yo kubagenzura igihe abo bagabo bajyaga guhura mu guhererekanya intwaro kuri uyu wa gatatu. Umunyapolitiki utavuga rumwe na leta muri Afurika y'Epfo Julius Malema yahamijwe ibyaha 5 bifitanye isano no kurasa imbunda. Uyu munyapolitiki ukunze guteza impagarara yashinjwaga kurasa muri 2018 mu gihe cy'isabukuru y'ishyaka rye riharanira ubwisanzure mu bukungu Economic Freedom Fighters EFF mu mpine. Urubanza rwo kumukatira ruzaba ku itariki ya 23 z'ukwa mbere. Wamucungiraga umutekano ariko Adrian Sinman yagizwe umwere. Inkuru ya Mayeni Jones muragezwaho na Yvette Kabatesi. Avugira hanze y'urukiko, Julius Malema yasaga n'ushotorana. Yise perezida uriho umunyagitugu, yemeza ko kuba uwamucungiraga umutekano yagizwe umwere bifitanye isano nuko afite uruhu rwera. Yahamijwe ibyaha 5 birimo gukoresha intwaro ahantu nyabagendwa no gushyira mu kaga abantu n'ibintu. Mu myaka 7 ishize nibwo yarashe ari mu ruhame rw'abantu. Yongeye gushimangira ko gukurikiranwa mu butabera bifitanye isano n'impamvu za politike, abyita ko ari nko kugerageza guhosha ubuyobozi bwa Trump. Perezida wa Amerika yigeze gukoresha amagambo akarishye ya Malema, yemeza ko hari umugambi wo gutsemba abazungu wo muri Afurika y'Epfo no gushaka urwitwazo rwo guhagarika imfashanyo kuri icyo gihugu. Abantu bagera kuri 36 bapfuye, abandi barenga 200 bakomereka igihe inkingi z'ibikoresho by'ubwubatsi zahirimaga ku rusengero muri Ethiopia. Iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa gatatu mu gitondo mu mujyi uri mu birometero 70 uvuye mu murwa mukuru Addis Ababa, aho abantu bari mu ngendo zifitanye isano n'ukwemera bari bateraniye mu birori ngarukamwaka. Amashusho yashyizwe kuri internet arasa n'ayerekana inkingi z'ibiti ziri hasi ahabereye impanuka. Abategetsi bo muri aka karere bafite ubwoba ko umubare w'abapfuye uri buzamuke kuko benshi baracyagotewe mu byasenyutse. Impanuka zifitanye isano n'ibikorwa by'ubwubatsi ziba kenshi muri Ethiopia, aho amabwiriza agenga ubwirinzi
asa n'atabaho. Aya ni amakuru ya BBC yavuganye n'abasivile bari mu burengerazuba bw'umujyi wa El Fasher muri Sudani, basobanura impfu n'isenywa ry'ibikorwa bikorwa mu mirwano ikaze yo guhatanira ubugenzuzi bw'uyu mujyi. Abasivile bagera ku 300,000 bakaba bagoteweyo, abagera kuri 1/2 biravugwa ko ari abana. Mu byumweru bya vuba biheruka, abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces bateye intambwe ku rugamba, bizera gusimbura ingabo za Sudani bagakomeza ibirindiro byabo muri iyi ntambara y'umwiryane yashegeshe igihugu. Inkuru ya Barbara Plate muragezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Abasivile bagoteye mu mujyi wa El Fasher bahanganye n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kandi barakisukwaho n'ibisasu biremereye uko abarwanyi b'umutwe wa RSF bagenda basatira aka gace. Umwana w'umuhungu w'imyaka 13 warashwe mu rufa rw'amasasu yari yuzuyeho ibisigazwa by'ibisasu byasandaye, ariko umubyeyi we akavuga ko adashobora kumubonera ubutabazi akeneye. Undi mugore ukiri muto ufite ibikomere byatangiye kubara ku kuguru yavuze ko umwana we adashobora kumubonera ibyo kumugaburira kandi ngo nta nazi uko byagendekeye umugabo we nyuma y'igisasu kiremereye barashweho cyatumye amara iminsi 5 arambaraye mu muhanda nta butabazi. Mu byumweru bishize umutwe wa RSF wakomeje kungikanya insinzi mu rugamba rwo kwigarurira umujyi wa El Fasher wose. Imirwano ikaba yaratijwe umurindi n'indege za drone. Uyu mutwe ukaba ukomeje kotsa igitutu agace gafitwe n'ingabo za leta hafi y'ikibuga cy'indege. Abanyapolitiki bo mu ishyaka ry'abarepublikani n'abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kwitana ba mwana ku kibazo cy'ifunga ry'ibikorwa bya guverinoma ryateye abakozi 100,000 b'abanyamerika kuva ku kazi nta bwishyu. Umuyobozi w'abademokrate Hakeem Jeffries yakoresheje ibiganiro by'amakuru bya mu gitondo ashinja abarepublikani gutera guverinoma gufunga kubera kwanga gutanga ingengo y'imari mu rwego rw'ubuzima ku banyamerika badafite amikoro. Vice Perezida J.D. Vance yatanze impuruza ku bagenzi bakora ingendo zo mu ndege kwitegura gukerererwa, nubwo abakora mu rwego rwo kugenzura ingendo z'indege bafatwa nk'abakozi b'ingenzi kandi bakomeje akazi. Amashami ya guverinoma yose yafunze ndetse benshi mu bakozi b'amaparike ya leta bahagaritswe ku kazi. Nina urakoze Pidasenge yumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere muri Kongo. Ku munsi w'ejo sentare ya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamije wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila ivyaha byo mu ntambara hamwe no kugambanira igihugu, icimuha igihano cy'urupfu atari hari. Yagirijwe gukorana n'umugwi wa M23, umugwi wafashe ibice binini mu buseruko bw'igihugu. Abashigikiye Kabila bavuga ko urwo ari urubanza rw'imvo za politike. Joseph Kabila yaramaze imyaka 2 yarahunze igihugu, yasubiye Goma mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka, ariko ubu nta uzi neza yaherereye. Twashatse kumenya ingene iyo ngingo yakiriwe, maze mvugana na Moise Nyarugabo wo mwishaka SD Goma riri mu ihuriro ry'imigambwe rya FCC riyobowe na Joseph Kabila. Twabyakiriye nko umwanzuro wa politike udafite ahuriye n'amategeko, ariko ntabwo byadutunguye kuko iriya leta ntabwo yubahiriza amategeko. No muri ya rubanza nta kintu na kimwe bagaragaje cyerekana ko ibyo barega uwahoze ari Perezida Joseph Kabila yabikoze. Leta imushinja ko yabonanye n'abakomanda ba M23 bakaba barabonaniye Bukavu n'Igoma, nico bashingiraho, kandi muri uwo mubonano yarahaye ikiganiro abamenyesha amakuru. Mwebwe se mushingira kuki ku rubanza ari kwa Ngondagonde? Ijambo rya mbere, kubonana n'abayobozi ba AFC M23 ntabwo ari icyaha, nta tegeko na rimwe rya Kongo ribihana. Ikibigaragaza nuko Tshisekedi n'abantu be babonana nabo. None se ariya manama bakorera Doha bayakorana batabonanye? Ko ziriya delegation Tshisekedi yohereje Doha n'ahandi ko batarazicura urubanza rwo gupfa kandi zarabonanye n'abayobozi ba AFC M23. Icya kabiri, icyo President Kabila yakoze ni ukuzigoma ni Bukavu. Igoma ni Bukavu ni muri Kongo. Rero Nord Kivu yose na Sud Kivu hari miliyoni z'abakongomani bahatuye. Abo se ko
bo bataracirwa urubanza nabo ko batuye muri teritwari iyoborwa na AFC M23. Icya gatatu, hari abashitsi bava mu isi yose baza kubona abayobozi ba AFC M23 barimo umuryango w'abibumbye UN, bava New York cyangwa bava Kinshasa, barimo Bintu Keita n'abandi. Hari abandi b'iyindi miryango, ndetse hari nk'abapadiri n'abapasiteri bavuye Kinshasa abashakaga gukoresha inama y'amahoro, abasenyeri nabo baraje barababona. Abo bose ko badacirwa urubanza, kubera iki Perezida Kabila kugera kuri Goma ni Bukavu byaba icyaha cyo gucirwa urubanza rwo gupfa? Urwo rubanza yaciriwe rwo gupfa adahari, ubuse mugiye kubikoraho iki? Twe ntacyo tubikoraho, kuko n'ubundi twari tubizi ko urubanza uko barutangiye bajyaga mu mazu ye gushakisha ibyo bamurega, barabibura, bamukuraho ubudahangarwa adahari bitajyanye n'amategeko, kugeza batangiye urubanza. Ejo bararushoje bamukatira rwo gupfa. Twe nta kindi twakora, nibo bafite ibyo gukora. Twebwe ni ukuvuga gusa ko ibyo bamurega byose ari ibinyoma. Iyo bavuga ngo niwe uyoboye umutwe wa AFC M23, nta kimenyetso na kimwe kibyemeza, nta cyemezo na kimwe berekanye, nta nama ya politike berekanye, nta rwandiko, nta video, nta telefone, bari bavuze ko ari we ufinansa uwo mutwe. Bavuga ko bazazana abahamya ndetse n'ibimenyetso by'amakonti ya banki, nta na kimwe bagaragaje. Kuvuga gusa ngo baramubonye Goma, ntabwo yaje Goma yihishe. Bavuze ko yakoze amanama ngo yahita amajoro, nanjye nari mpari, nari nyarimo. Ni amanama yakoranye n'abanyamadini, n'abadamu, abamama, n'abasore, n'abacuruzi, abigisha ba universite n'izindi ngeri n'izindi nzego z'abaturage bo muri utwo duce. Izo nimba arizo nama Kinshasa yita inama za leta majoro, noneho ni ukuvuga ngo urugamba bafite ko bararwana n'abaturage bo muri Nord Kivu na Sud Kivu. Mu miseze vyavugwa ko Bwana Kabila yari Goma, ubuse ari hehe ko atashoboye kuboneka mu rubanza? Niyo yaje kuba ari Goma ntabwo yari kuboneka mu rubanza, kuko byari bizwi ko bazamukatira urwo gupfa. Kandi yaje kuba ahari, ejo baramutaye muri yombi, baraye bamufunze, ntabwo yagombaga kubishyira ngo aborohereze. Kuko nabo bari abaca urubanza nabo nyine ari ukwirarira, nabo badashobora kuza ngo bazamufate Goma. Ariko aho ari ubu si ngombwa ku mpamvu z'umutekano, si ngombwa, ariko ntari Kinshasa. Uwo yari Moise Nyarugabo umugambwe SD Goma. Twashatse kumenya icyo abasesenguzi bavuga ku rubanza, abo ku ruhande rwa Kabila bavuga ko ari urubanza rwa politike, maze bagenzi bacu mu gisata ca BBC gitangaza amakuru mu Congereza BBC Newsday bavugana na Stephanie Waters, umuhinga mu by'akarere k'ibiyaga binini, akaba n'umushakashatsi mukuru mu kigo citwa South African Institute for International Affairs kijejwe ivy'imigenderanire mpuzamakungu. Yavugana n'umunyamakuru wa BBC Newsday PRI, tangura mubwira ukuntu Joseph Kabila yavuye mu butegetsi. Hariho igitutu cy'akarere mpuzamahanga ndetse n'icy'imbere mu gihugu cyamuhatiraga kutiyamamaza mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2018, kandi niko byaje kugenda. Cyakora yagiranye amasezerano na Perezida wa Repubulika uriho ubu Felix Tshisekedi. Benshi bemera ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2018 yatsinzwe na Martin Fayulu, ariko ibyayavuyemo biza kwemeza ugutsinda kwa Tshisekedi mu buryo bw'uburiganya, naho Joseph Kabila n'ishyaka rye bagira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Uku kwishyira hamwe kwa Tshisekedi na Kabila kwaje kuzamba. Tshisekedi aza gushobora kwigarurira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, bishyira iherezo ku ruhare urwo ari rwo rwose rwa Kabila n'abanywanyi be mu butegetsi bw'igihugu. Umubano hagati ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi ubu umeze gute? Mu gihe kinini hagiye habaho ibibazo. Bamwe mu bagize umuryango wa Kabila batabwa muri yombi, Kabila atangira gutotezwa ndetse yamburwa n'abamucungiraga umutekano. Ibyo byabaye mu myaka mike yishize. Mu myaka 2 ishize Kabila yahisemo guhunga, asohoka mu gihugu ajya mu buhungiro. Bitavuze byanze bikunze ko ariko yabyifuzaga, ahubwo ndakeka ko kubera ko yabonye ko ashobora kuba adafite umutekano. Yaba we ndetse n'abanyapolitike bamuri hafi batangiye guhangana n'ibibazo byo mu rwego rw'ubutabera ku mpamvu zirimo ruswa n'izindi. Yaramaze imyaka 2 hanze y'igihugu, kandi umubano we na perezida ndetse n'uw'amashyaka yabo wakomeje kuba mubi cyane. Turumva ko nta munyamategeko umwunganira wari mu rukiko cyangwa se we ku giti cye.
ni kuki yabikoze gutyo? ndakeka ko kuva bitangira ishyaka rya FCC rya Kabila ndetse nawe ubwe babonaga kuva bitangira ko ibirego byose byihishe inyuma y'impamvu za politike, bityo ko atagirira icyizere uru rubanza bahitamo kutarwitaba. ndakeka ko Joseph Kabila yahisemo kudasubira mu gihugu kubera ko yabonaga ko uru rubanza rudakurikije amategeko, ariko kandi yashoboraga no kugira impungenge z'uko yahita atabwa muri yombi, kandi koko niko byari kugenda. kiriya gihano cy'urupfu ese gishobora gushyirwa mu bikorwa? oya rwose, ndakeka ko nta mpamvu yatuma Joseph Kabila asubira muri Kongo muri iki gihe, kuko yaba asa n'uwishoye. icyo ni icya mbere. icya kabiri ni uko igihano cy'urupfu cyamaze imyaka myinshi kidatangwa cyongeye gusubizwaho umwaka ushize, ahanini bisa no gutanga urugero kubera ibyaha by'ubugambanyi byaregwaga abasirikare ba leta biyungaga ku mutwe wa M23. hashize imyaka 20 igihano cy'urupfu kidatangwa muri iki gihugu. nkeka rero ko ari ikintu cyifashishwa mu gutera ubwoba kurusha uko perezida yaba afite umugambi nyawo wo kwica abantu bakatiwe urwo gupfa. ikindi twavuga nuko hari abandi bantu bo muri M23 AFC nabo bakatiwe urwo gupfa ku byaha bisa n'ibyo Kabila yarezwe. So where is Kabila now? Kabila aherereye hehe? Ari mu majyepfo ya Afurika. uko mbizi igihe cye akimara hagati ya Zimbabwe na Afurika y'Epfo, agomba kuba afite inshuti muri ako karere k'amajyepfo, ariko nta byinshi tubiziho. nagira nkosore gato aho mugenzi wacu Yvette Kabatesi yavuze ko hashize igihe muri Kongo hadatangwa igihano cy'urupfu. yashatse kuvuga ko haheze igihe hadashigwa mu bikorwa igihano cy'urupfu. muradutunga. ni saa 11:46 muri studio za BBC i London, saa 12:46 nyine mu Rwanda no mu Burundi. amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. tubandanyiriza amakuru yacu ku mugabane wa Buraya. ku munsi wa mbere mu gihugu cya Luxembourg hamuriswe ireresi canke filme yitwa Marguerite Barankitse, The Fearless Journey, tugiranije mu Kirundi n'urugendo rutagira ubwoba rwa Margarita Barankitse. iyo reresi iributsa imyaka irenga 30 umurundikazi Marguerite Barankitse yashinze ikigo Maison Shalom amaze ko ibikorwa by'ubugira neza mu Burundi no mu Rwanda. irerekana n'ingene yahunze igihugu c'amamuko mu 2015. ibikorwa vyiwe vyatumye aronka ubwene gihugu bw'icubahiro k'igihugu ca Luxembourg. mugenzi wacu Are Majesté Barenga yarishikiye Luxembourg adutegurira inkuru ikurikira. Abokoma mashini abari baje mwimurikwa Giores Marguerite Barankitse The Fearless of Journey ryabereye mu nyubako za Banque de Luxembourg. Ryari gitabwe n'abantu amajana barimwo abari bazindutse bavuye mu bihugu bitandukanye bya Buraya na Aziya, abategetsi, abaserukira ibihugu vyabo, abihebeye Imana n'abagwizatunga batandukanye. Iyo reresi ntiyerekeye urugendo rwa Magi mu bikorwa by'ubugira neza gusa, ivuga kandi n'urugendo rwo kurwana n'indwara ya kansere ubavuga ko yanesheje byose ngo kubera urukundo. Ni reresi isubira inyuma ku myaka 32 iheze Magi w'imyaka 58 akora ibikorwa by'ubugira neza. Kimwe mu bigo byamenyekanye cyane yashinze ni Maison Shalom ku mugwa mukuru wihahoze ari intara ya Ruyigi, ubu iri mu ntara ya Buhumuza. yagishinze mu 1993. umwaka umwe mu yindi myinshi yaranzwe n'indiyane, ubwicanyi n'intureka muri kahise ku Burundi. umwe mu bari bitavye imurikwa Gioreresi ni Cardinal Jean-Claude Olerich, umwungere mukuru wa Ecclesia Gatolika muri Luxembourg. yashimangiye ko urugendo rwa Marguerite Barankitse ari intangarugero ku isi yose. Je suis très touché. Jewe birankitse ku mutima, ndabonye akamaro k'uburemere bw'urukundo, birateye igomwe. Ndavye ino reresi biraboneka mu mpande zayo zose ko urukundo ruganje. Magi novuga yuko ari intumwa y'Imana muri bino bihe vyacu. Nk'umuntu yihebeye Imana, ndemeza ko urukundo rutagira imbibe. Imana ikunda bose imisi yose, rero kubemera Imana urukundo rutegerezwa guherekezwa n'ibikorwa. Rero urukundo si bishobisho. Akarorero ka Magi kerekana ko urukundo ruruta vyose, kuko Imana ntikunda bamwe ngo yanka abandi.
nikunda abakirisu gusumba abayisilamu, nikunda abahutu gusumba abatutsi, Imana ikunda bose. Barankitse wewe mwijiri mw'ibigumbagumba avuga ko yabifashijwe n'urukundo. Ni kuvuga ko Maison Shalom hari igikorwa cyavutse ku rukundo rw'Imana warise rukundo kugira hoze isi, kugira abwire abantu ati nimuhagurukire umuntu. Ni ukuvuga ko ari ikintu gihambaye cyotegerezwa kudukanura twebwe nk'abarundi bwa mbere kwiyumvira terega urukundo ruriho. Kona umuntu nka jewe asanzwe avuka inyamutobo, avuka mu Ruyigi, mbwa Imana ishaka kuvuga ati icyo uri kurakora nakugize igikoresho cy'urukundo rwanjye. Mu musubiranyo w'intureka zo mu 2015 uturutse ku kiringo c'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza kitavuga ko kumwe Magi Barankitse yarahunze igihugu aja mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ahahungiye n'abandi barundi batari bake. Yarabandanje ibikorwa nk'ivya Maison Shalom, aho yashinze imigambi ifasha impunzi z'abarundi harimo n'abari mu ikambi ya Mahama. Ubwitange n'ubutwari bwiwe byatumye aronka ubushimwe mpuzamakungu bwinshi burimwo na Sen kishiramwe mpuzamakungu rifasha impunzi ya Sel hamwe na Aurora Prize. Fireless of Journey ibaye ifilime ya mbere mpuzamakungu imuhariwe igice ca nyuma kirerekana urugamba rwe rwo gutsinda indwara ya kansere mu buhungiro. Abitavye muri kwa giyo filime bahejeje kwiraba barahagurutse bamuha amashi yiteka n'amashimwe menshi, hanyuma akurikira guhoberana no gushima kwinshi. Luxembourgville mu bwami bwa Luxembourg, Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga, twahonje kunana gwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye. Ariko se cururuka uswarakaye byanyabyo nawe wakugira nge warakara. Ntabwo nge narakazwa n'ubusa. Agaka ari kundi karahandurika kuri nuko atari wowe ngo wumva uko gutendekwa bimera. Utambeshye naragutendetse reya. Utantendeka se ubu tumaranye igihe kingana iki nta kintu urambwira kandi ubona ko mpora ntegereje ijambo ryiza riva ku mutima wawe. Ni 12:45 kuri BBC. Ubonaho duha umwanya Ive Bucana mu kiganiro c'inkino. Mwereho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Impere mu Rwanda mu mpira w'amaguru ikipe ya APR FC imaze gukubitwa na Pyramide yo mu Misiri ibitego 2-0 ku kibuga cyitiriwe Pele Inyamirambo. No mukino w'amajonjora y'igikombe cyayabaye ya mbere iwayo. Umukino ubanza ibitego byombi byatsinzwe na rutahizamu Fiston Mayele. N'umukino wabaye mu buryo budasanzwe ku isaha ya 8 z'amanywa nkuko APR FC yari yabishatse, nubwo impamvu yabyo itatangajwe. Bikaba byari byamaganywe n'umutoza wa Pyramide. Ku mugabane w'Uburayi ho haravugwa imikino yo guhatanira igikombe cya Champions League. Imikino iteganyijwe ukomeye cyane urahuza Barcelona na Paris Saint-Germain, ari nayo ifite igikombe cya Champions League. Amakipe yo mu Bwongereza, Newcastle United iri mu gihugu cy'Ububirigi mu mukino uri kuyihuza na Union Saint-Gilloise. Mwijoro Arsenal irakina na Olympiacos, naho Manchester City iri kwa Monaco. Mu yindi mikino Leverkusen yo mu Budage irakina na PSV Eindhoven. Borussia Dortmund ihure na Atletico Bilbao. Napoli irakina na Sporting Lisbon. Villarreal yo irahura na Juventus. Ku munsi w'ejo Liverpool yahondaguwe na Galatasaray yo muri Turukiya igitego 1-0. Umutoza Jose Mourinho n'ikipe ye Benfica yasubiye i Stamford Bridge aho yakoreye amateka ubwo yatozaga ikipe ya Chelsea. Nubwo yakubiswe igitego 1-0 ariko yakiriwe mu byishimo byinshi n'abafana ba Chelsea baririmbye izina rye bamushimagiza ubugira gatatu muri mukino. Ayo niyo y'imikino nabahitiye mu uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Ikiganiro cy'abagore cy'uyu munsi cibanda ku bagore n'abakobwa bakora akazi ko guca amafaranga mu kuryamana n'abagabo benshi canke ubumaraya. Ako kazi kajana n'ingorane zitandukanye harimo kwandura ingorane zifatira mu mibonano mpuzabitsina. Mu Burundi hari bamwe mu bahoze muri ubwo buzima bariko barafasha abakiri muri bwo kubuvamwo no kwirinda ingaruka zijana nabwo. Ni ikiganiro twateguriwe na Patrick Waso i Bujumbura.
icigwa cyakozwe muri 2021 n'umugambi w'igihugu ujeje kugwanya sida n'indwara zifatira mu mba vy'irondoka n'imigera y'ibitigu cyatoye ko mu Burundi abigeme n'abagore baca amafaranga mu kugenda n'abagabo benshi bagiye kwipimisha 31% batowe ko bagendana umugera wa sida, mu gihe urugero rwo kwandura umugera wa sida muri rusangi rwari ibice ubusa n'ibice 9%. Ibi biri mu vyatumye Evangeline Ngendakumana atanguza kandi akaba ayoboye ishirahamwe BAWA, imfunyafunyo y'icongereza ya Burundian Association of Women in Action. Ni rimwe mu mashirahamwe y'abagore bahoze bakora akazi ko kuryamana n'abagabo benshi bijukire kwishira hamwe kugira birinde ingaruka mbi z'ubwo buzima zirimo kwandura izo ndwara zifatira mu bimba vy'irondoka. Evangeline Ngendakumana nawene ubwo buzima arabuzi kuko yabumazemwo imyaka 18. Harabo tumajije gufasha kubavyifuza tumutwara bukebuke ntumubarire uyu munsi arashobora no kubikuyagira ati je nkeneye kubivamo ariko siko biba bimeze bigenda bukebuke kandi ntushobora gushingira umuntu ntayo uti yabivuyemwo kuko ntima muri kumwe amasaha yose arashobora kuba ati nabivuyemwo mwijoro akabijamwo ariko bivuga ko harimo ababa baramaje gupunguza ku rugezo runini agaca yinjira mu rudandazwa agatangura nko kudandaza sero arashobora kugusaba umutahe ati je urashobora kumuha 50,000 nkatangura kotsa ibigori nkatangura kudandaza ivoka. Naragiye kubarondera no kumenya aho basanga si cyoroshe aburonse nabo kugira bemere kukuvugisha ubanza kubinginga. Turi muri bumwe mu butambiro bwo mu gisagara ca Bujumbura aho usanga abakobwa canke abigeme bagenda n'abagabo benshi bashinze ibirindiro. Uyu avuga ko yagiye muri ubwo buzima kubera ubukene, ubu arafise inda atazi nyeneyo. Ndidandaza umubiri mfise imbanyi nta mfise afasha n'uwayintera aranyihakanye niyo mpamvu ndabijamo. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bamenyesha ko abo bigeme n'abagore babazi, ni naco gituma batunganya amahimiriza kuri bo. Muganga Emenda Yizeye arongoye umugambi wo kugwanya sida mu Burundi. Tuko turagwiza inyigisho muri bo aha cyane duciye mu bunganarunganwe bajya bita predicateur kumurazi ko bigoye kubashikira bose aho twaboronkeje inyigisho zijanye no kwikingira umugera wa sida bijanye nuko abantu bashobora kwipimisha bijanye mbere nuko ubufata umuti ko bagenda n'umugera wa sida. Turakora kandi nibi bijanye no kubigisha kwirinda gusama imbanyi batifuje ko dusanga benshi abaza mu manama baba bakiri bato ugasanga mbere abandi baza bafise abana bakiri bato. No muri BAWA ngo ubu hari abamaze kunyugwa n'inyigisho babaha bakabafasha no migambi yabo mito mito. Ngendakumana Evangeline arongoye BAWA. Nta mitahe turagira myinshi yo kubahereza ababa bashobora kudandaza bose cyane iki ariko mu maproje dufisemo amaproje yuko dushobora kufatira ku burimyi tukatangura kurima n'ibintu byo korora kugira abazoba babishoboye bazohave baza ni muri kwa kundi turiko turapanga mu kwiyungunganya kuri babandi bakeneye urudandazwa naho kuzo bafise yatara yiwe yumva matino dandaziki nabo tukaraba ko ico twobagenera kuvana narya mahera tuzatwingunganyije tutwenye navuye muri twe kuko avuye muri twe bazoyakoresha bashizemo morale. Uyu avuga ko inyigisho yaronkejwe muri BAWA zaramunyuze yaciye aheba ako kazi yaramazemwo imyaka 4. Ndabuba munyene ndabukora kubera ibihe mugabo mu nyuma njya muri ibintu bya BAWA nkajya numva impanuro zabo canangura mvuga ko Imana ifashije nkaronka umutahe nabivamo nkacuruza ko ngiye mu nyigisho zinkorako ndabiheba byose cyangwa ibyashara rero narabuhagaritse curuza itomati n'ibitunguru nyene tubayabaye ari wowe rugori Urakoze Patrick Yawaso n'abafasone mwariko muravugana amakuru yacagarukiye ngaha ariko nkundira ndabibutse ko urubanza rwo gupfa rwari ruciriwe Joseph Kabila yahoze ari president wa Republika ya Demokarasi ya Kongo rwatumye bamushigikira bavuga ko ari kubera imvo za politike.
mwakoze kubana natwe. Aya makuru yarayobowe na Jacqueline Tegeka, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Zabi. Mwakoze kubana natwe. Aya makuru kuba tafashije kuyumviriza yose murashaka kuyumva ku rubuga rwacu rwa internet ariko bbcgahuza.com canke ku rubuga rwacu rwa Facebook ariko BBC News Gahuza. Ngirije bageze mwese mwakoze. Thank you.